Bakunzi ba Akamo TV, nkuko twabasezeraniye yuko tuzoza turabaha amakuru umwanya ku mwanya y'imigwano iriko irabera mu gihugu ca Congo ihuza FARDC hamwe na M23 ifashwe mu mugongo n'igisoda c'u Rwanda. N'uyu musi tugarutse tubazaniye inkuru nshasha. Inkuru tuza kubaha uyu musi ni y'ibimodoka bibiri binini bijya bitwara isima byafashwe ejo ku musi wa gatandatu igenekerezo ry'umunani, byafatiwe muri Kiriba Ondes bifashwe n'abasirikare ba leta y'u Burundi bari kumwe na FARDC. Ibyo modoka byari bivuye muri Bukavu byerekeza mu gisagara ca Uvira. Ivyo modoka byafashwe byari bibiri, imwe bayisanzemwo inkoho 800 zo mu bwoko butandukanye, harimwo na byo bikobo binini bisanzwe bitera ibibombe. Iyindi modoka nayo bayisanzemwo amasasu, yari yuzuye amasasu akoreshwa muri izo nkoho hamwe na byo bibombe batera batesheje bya bikobo basanga muri ijya modoka ya mbere. Nkuko tubikesha abanyagihugu bari hafi ya Kiriba Ondes, baravuga kandi yuko muri izo modoka basanzemwo abasoda 8 b'abanyarwanda bari baherekeje ivyo bigwanisho. Ayo makuru rero yaje mu gihe mu gisagara ca Uvira hari hamaze iminsi hari uruhagarara, abanyagihugu barara ntibuca bikeka yuko umwanya n'umwanya umuhari M23 ushobora kubararamwo n'amasasu nk'uko bamaze iminsi babigira muri Nord Kivu. Ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda byaragize ico bivuga kuri iyi nkuru, ariko vyo byavuze yuko ivyo bigwanisho byari byinjiye mu gihugu c'u Burundi. Turibaza rero ni gute ibigwanisho byo byinjiye mu gihugu c'u Burundi bigafatwa n'igisirikare c'u Burundi? Hoho ivyo bigwanisho vyoba bije mu gihugu c'u Burundi biherekejwe n'abanyarwanda, mu gihe tuzi abanyarwanda n'abarundi bateko barabana byiza, vyoba bije mu nzira ya gute? Biraboneka neza rero yuko ibyo binyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda byazanye inkuru yo gushaka guhuvya amatohoza canke kugira berekane yuko ata kintu na kimwe leta yabo yoba yashoboye gutakaza. Ibyo bica byerekana neza kandi yuko umutekano wo mu karere ka Uvira, novuga muri rusange muri Sud Kivu, yuko utavogerwa. Murazi yuko n'abagwanyi b'umuhari M23, iyo tuvuze M23 muce mwumva neza ko ari igihugu cy'u Rwanda, bamaze iminsi bagera amajanja mu gisagara ca Bukavu, ariko byabataye kuw'amazi. Mu biganiro byacu biheze twarababwiye iby'abakoloneli batari bake bagerageje kugaba ibitero hafi y'ikibuga c'indege ca Bukavu, ariko bikarangira bahasize ubuzima ndetse n'ingabo zabo zose, akaba atari yo kubara inkuru yashoboye kuba yorokoka. Ivyo rero bica bitanga umwizero ku banyagihugu bo muri Sud Kivu yuko akarere katavogerwa, akarere barimwo ko umutekano waho ucunzwe neza. Ivyo rero biratera n'ishavu cane leta y'u Rwanda n'umuhari M23, kubera inguvu bakoresheje muri Nord Kivu bariko bazigwiza inshuro nyinshi kugira ngo barabe yuko na Sud Kivu boyigarurira, ariko byabataye kuw'amazi. Leta y'u Rwanda biraboneka yuko iriko iracika intege, kuko igisirikare ca Congo gifatanije n'igisoda c'u Burundi muri Sud Kivu bahagaze mu magabo, bari determine, haba ku rusasu haba mwigendereza. Leta y'u Rwanda yamaze kubona yuko bizoyigora gufata Sud Kivu. Nimba gufata
igisagara ca Bukavu canke kwinjira muri Uvira biriko birabagora kuri runo rugero, ni gute M23 iriko iravuga yuko izobandanya gushika i Kinshasa? Tubibutse yuko umutekano wa Sud Kivu uhungabanye, biboneka neza yuko n'u Burundi buzoba busugerejwe. Aho rero biraboneka yuko abanyarwanda nibabigendamwo nabi bazohava bahasiga amabwena, kubera yuko abarundi bahagaze magabo, baramaze no kubona intumbero igihugu c'u Rwanda gifise ku bw'imigwano bariko bashaka kwegereza imbibe z'igihugu c'u Burundi. Biraboneka neza yuko ingabo z'u Burundi ziryamiye amajanja kandi zimaze kubona neza intumbero igihugu c'u Rwanda gifise mu kwitwaza umuhari M23 mu guteza imigwano na cane cane mu gusugereza imbibe z'igihugu c'u Burundi. Kuva kera narindi igihugu c'u Rwanda camye cubaha igihugu c'u Burundi kuvyerekeye urugamba. Tubibutse igihe igihugu c'u Rwanda casomborotsa umwami Ntare Rugamba, ayo ingabo z'u Rwanda zaboneye hariya mu ntara ya Kirundo, ku buryo intara ya Kirundo yabonye izina kubera ibirundo vy'ingabo z'u Rwanda zahasize ubuzima. Nkamwe igihugu c'u Rwanda rero cobandanya kivogera akarimbi cashingiwe n'igihugu c'u Burundi, biraboneka neza yuko bashobora kubona ibibazo bisumba ivyo babonye kuri Ntare Rugamba. Eka noneho si igihugu c'u Rwanda gusa bitinya igihugu c'u Burundi kuvyerekeye urugamba, turashobora kubereka hajya muri Somalia ingabo z'u Burundi zihageze, mwarabonye ibyo zahakoreye, tubereke muri Centrafrique ibyo zahakoreye. Rero nkamwe leta y'u Rwanda yobandanya ivyonga hagati mu ntozi mu gusotora igihugu c'u Burundi, biraboneka yuko bashobora kuhagirira ikibazo kandi kizotuma basubira kumara imyaka nk'iyo bari bamaze badashobora kwiyumvira kuba bosotora igihugu c'u Burundi. Haba ibigwanisho byafashwe ejo kuwa gatandatu itariki 8 biherekejwe n'abasirikare b'igihugu c'u Rwanda, canke ingabo z'u Rwanda ziriko zirasiga ubuzima ku muvuduko munini cyane gose muri Sud Kivu, biraboneka neza yuko umutekano wo muri Sud Kivu ucungerewe cyane gose ku rugero rwo hejuru. Novuga ko tutobigereranya n'umutekano wari uri muri Nord Kivu. Nubwo ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu c'u Rwanda biriko bishaka gutera ubwoba abanyagihugu bo muri Sud Kivu, nubwo amajambo ari menshi yo guha inguvu umuhari M23 canke ingabo z'u Rwanda ko ziriko ziravyitwaramo neza ku rugamba, nimumenye neza yuko umutekano wo muri Sud Kivu ucunzwe. Twagomba tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro cyacu c'uyu munsi. Muri abantu bacu, muri abantu dukunda, tubasezeraniye yuko tuzoguma tubazanira inkuru zitohojwe neza umwanya ku mwanya z'imigwano iriko irahuza umuhari M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu c'u Rwanda hamwe na FRDC. Ufise ikibazo ca amibe canke izindi ngwara zo mu nda, ufise ikibazo citwa sekara ry'inzira y'ibifunguro iyo trouble digestif, ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu, ufise ikibazo c'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri, ufise ikibazo co gukomorwa n'igikoko, canke ufise ikibazo co gufungura ishano canke mu byo wanyoye, kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufashamo. Eherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti Allergy Blotter Plus, irabigufashamwo igakemura bigebezo byose twakubariye. Woba wipfuza icyo tugufasha, dukorera muri Rohero ya mbere kuri Avenue Pierre Ngendandumwe inimero 22. Mbega uba uri kure cyane udashoboye kwashika, twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 47. Turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abandanye amera neza, kuko gukira ingwara niko kuramba.